Bavukanyi inshuti zanje bakunzi ba Femi TV muraho neza, ndabaramukije amahoro y'Imana kandi anezerewe kongera kubana namwe uno munsi muri no podcast. Nari ndabakumbuye, reka ndakubaza ikibazo kimwe gusa kidufasha kumva sije no kwinjira mu idonido y'ikiganiro c'uno munsi. Wigeze wumva mu buzima bwawe hari ibintu bikubuza kwisanzura, gutera imbere, ugaca wibaza ngo kuki ntatera imbere mu muryango, mu rukundo, mu bikorwa byanje, naho ngerageza gukora ibishoboka byose? Hari igihe inyishu idashoka iza kubigaragara inyuma, ahubwo ikaza kuba imbere mu mutima wawe. Ico ni igikomere. Ibikomere bishobora kuba ibyo wakuye mu bwana. Ushobora kuba warakuze mu muryango bakubwira amajambo akomeretsa, canke wakuze ubona udakunzwe. Hari ushobora kuba yarakubabaje mu rukundo, mu muryango, canke mu miryango n'inshuti, none ico kintu ukigendana mu mutima ugaca wibaza ko wakize, ariko mu by'ukuri ukaba utarakira. Uyu munsi nivyo tugiye kuvuga ko ubutumwa bw'uyu munsi bwitwa gukira ibikomere, inzira yo kubaho ubuzima bushasha no kwagukirwa. Tugiye kurabira hamwe neza ukuntu wamenya ko ufise ibikomere, turabe n'ingaruka z'ibikomere utavura, uko wokira ivyo bikomere, n'inyungu zo gukira ibikomere. Ndabasavye twese dufata akanya twiyumvire, twugurure imitima yacu, kuko Imana idushaka mu buzima bushasha, ubuzima bw'ukuri, ubuzima burimwo amahoro. Kumenya ko ufise ibikomere nico cambere duherako. Benshi muri twebwe dufise akamenyero ko kwihenda, tuvuga ngo byose ni sawa, byarangiye, ariko imbere mu mutima ntivyigeze bigenda, biracahari. Ibikomere ntibigaragara hanze gusa, hari ivyo mu mutima, nko kumva wanswe, gutabwa, gusuzugurwa, gukorerwa ivyo utari witeze, guhemukirwa no kurenganywa. Bimwe mu bimenyetso vy'umuntu afise ibikomere ni ibi: ntaba acizera abandi. Iyo umuntu aguhamagaye uca wibaza ko ashaka kugirira nabi, warahemukiwe. Ica kabiri, wibona nk'utagira agaciro, naho abandi bose bakubona nk'umuntu w'inkerebutsi, w'ingirakamaro, wewe uba wumva ataco umaze. Ushaka kuboneka nk'uri mu ntsinzi, ariko mu mutima wawe hari ijwi rikubwira ngo ntaco ushoboye. Ica kane, kenshi urashavura cane ku bintu vyoroshe bisanzwe, maze ivyo bikerekana ko imbere mu mutima wawe hari igikomere. Sinaje kugucira urubanza, mugashaka dufashanye. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya 6:14 ngo bavuye igikomere c'abantu banje imirenzako, bavuga bati n'amahoro, n'amahoro, kandi ata mahoro ariho. Kuvuga ko amahoro ariho kandi atayariho no guhendana. Nico gituma intambuko ya mbere ari ukwemera ko hari kibazo, hari kibabaza umutima wawe. Iyo wemeye uba utanguye urugendo rwo gukira. Point ya kabiri yari ingaruka z'ibikomere utarakira. Wemera canke utemera, ibikomere birafise ingaruka zikomeye mu buzima bwawe. Ica mbere, bigushiriraho uturimbi, ugashaka kubaho mu bwigunge, ugashaka kudahura n'abandi, kuko uba wibaza ngo bazongera kukubabaza. Ica kabiri, bituma utagira amahoro mu mutima, ugasinzikara mu mutwe, ugahorana agahinda gakabije canke ugahahamuka. Ica gatatu, bikononera imibanire myiza n'abandi. Uba umunegativiste ku rwego rwo hejuru, ku buryo umugenzi, inshuti akuvugishije ubiha insiguro iri negatif. Uba ugomba kugumana ibintu vyawe mw'ibanga. N'umukunzi wawe acerewe iminota mikeya kuri gahunda mufitanye, wibaza ko yagutaye canke yakugaye, n'ibindi n'ibindi. Ica kane, bikugabanya icizere, ugashobora no kutinjira mu mahigwe yawe meza kubera ubwoba bwo kubabara.
Ijambo ry'Imana rivuga mu Migani 18 murongo 14 ngo umutima w'umuntu umushigikira mu magara make, ariko umutima wihebuye ninde yoshobora kuwuremesha? Umutima w'umuntu niwo utwara ubuzima bwiwe. Iyo umutima usambutse, umuntu aguma asa nk'ugendana iminyororo. Nico gituma tudashobora kwihenda ngo ibikomere byo mu mutima birakira vyonyene. Iyo utavura ibikomere bikugira imbohe mu buzima bwawe bwose, haba mu mutwe no mu mutima, mu buzima no mu mibanire. Point ya gatatu ni uko wokira ibikomere. Kuri iyi ntambuko tugezeko, ndabinginze nimwumvirize neza. Ibikomere ntibivugwa n'igihe gusa. Hari abantu bavuga ngo igihe kizomvura. Oya, igihe gishobora gutuma wibagira, ariko ntikivura umutima. Gukira bisaba ibintu bikomeye, harimwo iki cambere, kwemera ko ubabaye. Ica kabiri, harimo guca ubugufi ukemera ko ufise ikibazo. Kumenya indwara ni intambwe ya mbere yo gukira. Ica gatatu ni kuvugisha umuntu wizeye. Si abantu bose wo kugurukira ukabwira ibyawe. Ugomba kwihitiramwo uzi ko atazogukomeretsa kandi. Uwo ashobora kuba inshuti nziza yawe, umwigisha wawe, canke umuntu w'umwizigirwa yo kubikira ibanga. Ica kane, kwizera no kubibwira Imana. Gusenga no kwiha uwudutabara Kristo, we adashobora kuducira urubanza. We yitaho abamugana bose, kuko niwe avura ibikomere by'umutima bigakira burundu. Imana ni umuvuzi w'imitima yacu. Yesaya 61 umurongo wa mbere haravuga ngo Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwira abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe. Ngiyi inkuru nziza ngufitiye kano kanya. Isengesho rigira ububasha. Mu gusenga ushobora kubwira Imana ugira uti, Data, hari ibintu byankomerekeje, ndashaka gukira. Emera ukire. Ica gatanu ni kubabarira. Kubabarira si ukuvuga ngo ikibi wakorewe ntikikiriho, ahubwo ni ukwikura mu minyororo yacu. Emera ubabarire. Iyo udakunda kubabarira, uba uremerewe mu mutima wawe n'iminyororo y'uwundi udashaka kubabarira. Kubabarira ni inzira yo kwidegemvya no kubohoka nawe ubwawe. Mugenzi, inshuti, namba ushaka gukira ibikomere, tangurira kuri izi ntambuko. Bizotwara umwanya n'ivyo n'inguvu, ariko ni inzira yo kugendera mu buzima bushasha. Point ya kane iravuga ku nyungu zo gukira ibikomere. None se ni ibihe biza iyo umuntu amaze gukira ibikomere vyiwe? Reka tubirabire hamwe. Ica mbere, umutima uronka amahoro. Ntuba ukiganzwa n'ivyo wabayemwo mu bihe vyashize. Ica kabiri, urisanzura mu buzima, ugakora ibintu udashaka kwiyorobeka, ahubwo ukabikora kubera ko ufise ukuri no kwizigira muri wewe. Ica gatatu, uronka ubushobozi bwo gukunda abandi, ugakunda mu kuri, utagendera ku mpamvu z'ibikomere vyakahise. Ica kane, ushika ku iterambere ry'ukuri, mu rukundo, mu muryango no mu bikorwa byose, kuko nta kikuboshe imbere mu mutima. Yesu yavuze muri Yohana 8:36 ngo umwana niyabaha kwidegemvya, muzoba bidegemvya nyakuri. Iyo ukize ibikomere, uba mu mwidegemvyo. Ba uwidegemvya mu mutima, mu buzima no mu migenderanire yawe. Imana iguhe kwakira ku karuhuko itanga kubo yakijije. Ntiwemerere kahise n'ibikomere vyako ko vyongera kukugira ko uburemere bukabije bukubuza kwidegemvya, kandi Kristo yarabirangije. Bavukanyi, inshuti zanje, ndangiza ndababwira nti ntimwibwire ko mugomba kubaho mu buzima bukubabazwa no kwikwega. Gukira birashoboka, kandi bishoboka uyu munsi nyene ucumva iyi podcast. Fata akanya wiyumvire,
n'ibihe bikomere ugifise mu mutima wawe. Nimba hari umuntu yagukomerekeje canke hari ibintu byashitse mu buzima bwawe bigutera agahinda, gira iyo ntambuko yo kuvuga uti ndagomba gukira. Nshaka kugusigirira ijambo, ntitubaho kugira ngo tugumane ibikomere, ahubwo tubaho kugira ngo turonke ubuzima bushasha muri Kristo. Ndagusavye ufate aka kanya usangize ubutumwa n'abandi. Hari abakeneye kumva aya majambo kugira ngo bongere kugira icizere. Nayo wewe niwumva ubu butumwa bwagukoze ku mutima, fata ingingo yo gutangura urugendo rwo gukira. Mu kurangiza, ntiwibagire kwiyandikisha kuri iyi chaîne subscribe. Ndabashimira mwebwe mwese mumaze kubikora, mpamagarira abatarabikora kubikora, mugire like, share na comments kugira ngo ntuzocikwe n'ubutumwa bukurikira. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, dusubire muri podcast ikurikira. À très bientôt.